Kaze mwese mu kiganiro wiriwe Maine. Ikiganiro kibazanira intahe canke ubuhamya, ivyiyumviro n'inkuru z'akaranga kava mu buzima bw'abantu baba mu buraruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cane cane muri leta ya Maine, ariko tutibagiye n'ahandi kw'isi. Muri kino kiganiro tubazanira kenshi abantu b'inkerebutsi bafise ico bavuze kandi bashoboye guhanahana na twebwe ubukomezi bw'inkuru zabo, bigatuma natwe twiyubaka canke tugira ico tubungukiyeho. Uyu munsi muri wiriwe Maine twabazaniye Gloriose Karumuna, umucuruzakazi w'umurundikazi amaze imyaka irenga 10 aba muri Maine. Aratubwira icatumye yiyumvira gushinga urucuruzwa rw'imfungurwa ziva mu bihugu vy'abimukira, ivyo bita African Food Store muri rw'icongereza. Ariko kandi umukenyezi Karumuna asanzwe akomoka muri komine ya Kiganda, hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi, ahahoze himikirwa abami mu gihe c'intwaro ya cami. Ako ni kamwe mu duce tw'u Burundi bacatira cane kandi aho urwego rw'abashingantahe rwashinze imizi. Karumuna ni umwe mu bakenyezi bake bamize akabuye k'abagabo. Muri wiriwe Maine aragaruka ku ruhara rw'abashingantahe mu makungu, harimwo no muri Amerika. Arerekana ukuntu umuco n'akaranga vy'u Burundi bishobora kwinjira bigatuma imiryango yiyubaka, cane cane y'abimukira baturuka mu bihugu vy'akarere k'ibiyaga bigari vya Afrika, ukuntu umuco n'akaranga kandi bishobora gutuma imiryango idatatana n'abana bakagumana imizi y'iyo abavyeyi baturuka. Banyita Gloriose Karumuna, mba ngaha muri Maine ndahamutse igihe, ndi umurundikazi, naje mpunze nk'abandi bose. Uvuze ngo hamaze igihe, hamaze kingana iki? Ndahamaze imyaka 10 irenga amezi makeya. Naje hano muri 2014 mu mpera, natanguye ukwezi kw'icumi hano. Ego me Gloriose Karumuna, turabona yuko hano ufise iduka, wotubwira ku batarizi iduka ryitwa gute, riherereye hehe? Iduka ryacu ryitwa Glory Store LLC. Ducuruza ibifungurwa vy'abanyafrika, riherereye kuri Forest Avenue 625 muri Portland, Maine. Tumaze igihe c'imyaka irenga 4 gatoyi twararyuguruye, kandi uko buca niko tuma bigenda neza. Umuntu ashobora kwiyumvira ati muri Amerika kugurura iduka? Bon, umuntu yovyiyumvira kuko ni impano umuntu aba ariko arakoresha. So kuvuga yuko nabihoheye ko twabitanguye gucuruza kuva kera tukiri Burundi. Naje hano je ndi umucuruzi gusa, sinacuruza ibifungurwa. Hama ngeze hano iciyumviro cagumye kiduga, nguma numva umutima usunikira kubikora. Nkuko nari jenyene numva bingoye cane ingene nzokora iduka ndi jenyene. Nzokora iduka ry'iki? Nca mbona ibifungurwa nivyo abantu bose baba bakeneye en general, kandi abanyafrika b'iwacu nkabona babinyotewe cane. Ego niyo mpamvu naciye rero ndavyiyumvira kubikora, niyumvira abo tubikorana kugira ngo bishobore kugenda neza. Muri iduka ryanyu mufise umwihariko uyuhe? Umwihariko dufise nuko abantu bose bava muri biriya bihugu vy'iwacu bashobora kuronka ivyo bafungura batagowe, kandi bakaba bafise n'ubushobozi bwo kubigura. Ni ukuvuga ko twebwe twiyemeje gucuruza ku mafaranga makeyi ashoboka, turavye mu yandi masoro uko bimeze. Nibaza yuko
ntobivuga ibiciro ngo bimeze gutya na gutya, uzokumva abinezererewe ashaka kubimenya ashobora kuza akaraba kuko n'inzira igendwa harafunguye. ngo ducira ku mayange ibintu mufise vy'umwihariko. Ni vyinshi twahora ducuruza ivyo turanguye ku babizanye, noneho rero ubunye twagize umugisha twabonye amayira turavyizanira, ubu biroroshe cane kandi n'abakiriya baciye biyongera kubera nyene twamaze tubironka bikiri bishasha, abantu bagaca babigura, nayo kubigura ku bandi tuba tuzi n'igihe bimaze. Kumbura ngenda uko nkunda intore n'umukeke nivyo nkunze kugura iwawe cane, wotubwira utizimvye mu majambo urutonde rutari ruto rw'ivyo mufise abantu b'iwacu bakunda kurusha? Turafise uwo mukeke nk'uko uwuvuze, turafise izo ntore, turafise indagara, turagira n'umukeke wumye abantu barakunda kuwuteka mw'isombe no mu masosi, urumva noneho ko n'isombe ciye zizamwo. Turafise ibiharagi birya biza ari bitoto, ubushaza buza ari butoto mugabo bikaza biri frozen, ibiharagi, imyumbati, ibijumbu, ifu y'ibiyoba bavyita ubunyobwa bamwe na bamwe, n'ibiyoba nyene bikaranze, nukuvuga ubunyobwa bukaranze butari amafu. Turacuruza n'inyama z'ihene, inyama z'ihene zimeze nka kuriya z'iwacu, turagerageza tukarondera inyama z'ihene aho bazigaburira ivyatsi, kuko usanga ari inyama yumutse abantu nayo barayikunda co kumwe n'iyinka. Inkoko ziriya z'iwacu turagerageza tukazirondera. Ibicuruzwa vyose vya Uganda bikunze abantu bakunze gukenera, vya bitoki vyinshi turabifise kandi tuguma tugerageza kumenya ivyo abakiriya bacu bakeneye vyavyo tukabizana. Tutibagiye n'agapiripiri? Ipiripiri yo kubiryosha ntabwo umuntu yoyibagira. Egome, mbega urugendo rwari rworoshe? Kuko umuntu abona ngaha atabona ko n'iduka rihimbaye riteye igomwe rinini, ariko vyari vyoroshe? Mwatanguye mujujuko? Rero mu Kirundi c'iwacu hariho umugani bavuga ngo umubumvyi ngo ntatangurira ku ntango. Twatanguye dufise dukeyi kandi atasoni twumva, kandi ntawadutwenga kuko wari umugambi wacu, ntawutwenga uwundi muri business, ntawutwenga uwundi kuko aba yiyobewe. Twatanguye ari gatoyi ariko twagiye turaduga kandi n'ubu ntituruzuza, tuzobandanya turondera bishasha, imigambi iba mishasha. Tunugurure no mu zindi ntara, mu yandi ma state. Watubwiye gatoya yuko ubuye hariho akarusho kw'ibintu muvyizanira, co ni igikorwa coroshe koko? Si igikorwa coroshe kuko tuba turiko dukorana n'abo tutazi. Hari aho usanga nyene kubera ukorana n'abo mutazi barakwiba amafaranga ugaheba, ukwivye ntabagusumba, ugasubira ukanaga buhoro buhoro mpaka ushitse ku nshingano zawe. Ntibiba vyoroshe mugabo ni ukwizera, dukoresha ukwizera cane. Twaratakaje amafaranga menshi mu buryo butandukanye kandi bose turiko turwanira kuronka ivyo abakiriya bacu bakeneye, natwe turondera n'iterambere ryacu. Umuntu ashobora kwibaza ati aba bantu si ukwigenza, ntiborya ivyo babonye kubera iki barinda kwitaho ko abantu b'iwabo babwirizwa kurya indya zisa n'iziwabo bamenyereye? Jewe ubwanje
ngishika ngaha umunsi wa mbere narariye biranga. Ikintu cose ndiye naca numva mu kanwa harimwo isukari. Rero ngaha alimentation yo ngaha iratandukanye cane n'iyiwacu. Bashiramwo isukari nyinshi, ibyo kurya vyabo babikonserva n'isukari. Ni nk'uko nabo ibi vy'iwacu iyo baramutse babiriye barumva nk'iyo umuzungu aramutse ariye ku byo kurya vy'iwacu arumva aryohewe cane kuko yumva biryoshe kurusha vy'iwabo. Ibyo kurya vy'iwacu biraryoshe, bifise akanovera keza karyoshe, ntibiba bimeze neza. Karumuna wiravye urashobora kuvuga uti ndi mu bantu ego me ndiko ndaca amafaranga mugani ndafitiye umumaro abantu tuva hamwe, reka tuvuge abanyafrika muri rusange. Jewe ntawo kwishima, nibaza ico kibazo co kwishurwa nabo mporangirira neza. Ineza ibinye vyo kuzana ivyo kurya vy'iwabo uko nuko bagirira neza, kuko business ni nyinshi. Nshobora kuba niyumviriye gucuruza ibintu bivuye ngaha bigenda hari iwacu, ariko nashimye ko nzana ivyo kurya vy'iwacu bikabashikira. Ni nkuko no kwiyumvira kudandaza impuzu, ariko impuzu nabonye aho ntemberera hose zirahari, ariko naho nyene ari nk'impuzu mbona ibuze ngaho mw'isoko ntaco mbuza kuyizana, ndazizana rimwe na rimwe. Naho wanse kwishima ivyo vyose urabona ko hariho umumaro wamariye abantu tuva hamwe cane. Ego je nduwakamaro mugabo sinodondagura ngo ivyo nkora ngo nibi ko noba ndiko ndirata. Noba ndiko ndirata, ariko ndi umuntu w'akamaro. Uretse n'ivyo bifungurwa hari n'ibindi bintu mfasha la communauté, ari nko kubahanura, ari nko kubabwira inyifato bogira, kandi hari uwo ndondera, hari n'abandi bandondera. Ngira tuza kugaruka ko mu nyuma gato, ariko urugendo rwose wabuze intambamyi imwe mu bijanye no gukorana n'abantu mutazi ngaha vyaraboroheye kuja kumenya ingene amategeko yo ngaha akora, kwiyandikisha, kuko umuntu avuga ati uja mw'ishamba utazi ugaca inkoni utazi. Kubera yuko twavyinjiyemwo tubikunze kandi twamaze gufata inshingano ko tudasubira inyuma, vyari bikomeye byose vyaroroshe, kuko uhushije ugasanga wadodoye ahatariho, aho nyene udodoye abanyamerika ni beza, baca bakubwira aho ugenda ku muryango bakaguha n'inimero ugendako, kandi ubufasha twaraburonse. Uri ahantu mu muji kwibarabara, novuga iwacu bakunda kuvuga ati kuri Ruvire, iyo vyose no kuhapanga si ikintu gito. Wowe uri muri abantu bavuga kumwe bavuga ngo the American dream, uvuga uti ngaha nta kidashoboka iyo wewe ufise iyerekwa ryaho ushaka gushika. Ikintu ca mbere ni ukugira umugambi muri wewe. Iyo umugambi wawukoze niyo dream bakubwira, utegerezwa kugira ico wewe ushaka ni giki, hama ugaca utangura kwipanga ngene ico kintu ugikora. Hakenewe iki, uburyo bukenewe bungana gute, contacte ukazirondera, byose birakunda. Nkunda gusoma Jambo Africa. When you are an immigrant, one thing that you desperately need is information.
When people are reading the newspaper, Mjambo Africa, they can definitely trust that this is coming from the right source. Do our best to help bridge gaps between communities. Very important that all voices in our community are heard. Young people can really benefit from Mjambo Africa. This paper connects us all with things that are relevant to all of us. This newspaper made people visible because they can see themselves, through one of those, languages. Immigrant voices are not only vital to our future, they are part of our history. Is an opportunity we should embrace. But Mjambo Africa can just give us a sense of hope when we're reading what's going on back. As Portland and the state embraces more and more immigration, connecting between not only the immigrant community, but the locals. J'aime lire Mjambo Africa. Est-ce que vous lisez Mjambo Africa? Mjambo means word. It's in Swahili. DRC Congo, they use as a greeting, hello or good morning. I see Mjambo Africa as becoming a real force in the state. Mubandanya mwumviriza ikiganiro wiriwe Maine. Inyuma y'iminota 30 mwumviriza kuri FM za radio WMPG. Mushobora kandi gukurikira ikiganiro biciye ku buhinga bwa podcast kuri Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Audible hamwe na Deezer. Intahe ifise akamaro ahantu hose igeze. Igihugu kitagira community irimwo ukuri, iyo community ntizokura. Abamama hama hakenewe abamama. Hama nk'umugabo n'umugore bashwanye, mbega ni kubera iki mwitwa mbega mwibaza yuko ijya 911 muhamagara iruta abashinga ntayo. Twagiye tubona abantu barimo nka Claude Rwaganje, Jean Claude Rwaganje azwi cyane, aturuka muri Congo y'umunyamurenge, ari mu bantu batowe bwa mbere muri Maine mbere no muri Amerika mu nama mpanuzwa jambo za makomine ari mu muji wa Westbrook. Twigeze kuganira ikiganiro arambwira ati ndi tayari aho abantu bari hose turuka mu karere k'ibiyaga bigari n'abandi ma state bampamagaye. Urugendo nafashe ndi tayari kubiganira ingene ibintu bikorwa kugira ngo twungurane tugira abantu benshi bari mu nama za mpanuzwa jambo gutyo. Wumva muri wewe witeguye naho abantu baba bari mu yandi ma state wo kugana kugira ngo musigurire intambwe y'ibintu bifata? Wari we wese jewe no mufasha. Determination yanje ni nkiyo ya Claude Rwaganje. Umwe wese kandi nta wovuga ngo ntacashoboye gufasha. Bivanye na domaine utumbereyemwo urafasha abantu. Rero wari we wese yovyifuza akangana no mubwira kubikora. Canke hari nabangana kaca ndababwira ibindi bintu byo gukora, ibi by'ibifungurwa bakabireka nkababwira ibindi byo gukora. Rero urumva akazi kahari nuko nyene twese dushaka kurabanirako so gucuruza ibifungurwa gusa. Ikintu ca kopie by'uwundi yakoze no kubireka, kandi cyane mugabo nakubwiye ko utangura kumva ikiri mu mutima ico ukorerako. Ego burya gufungura ni n'umuco kandi azi ko usanzwe ukunda umuco. Mu byo ukora ubona ntibibona ko uri mu bantu n'umuco w'iwacu ubu uri kurawuteza imbere utumugumaho udacika? Mu by'umuco navyo nyene birimwo umuco w'abarundi barakundana. Cena nko baba bataje gusoma bakagendera ngaha bakahuriraho bakaganira birandyohera cyane. Nanje ni nk'akantu ka therapy iyo baje guteramira ngaha abarundi tuganira cyangwa abanyarwanda abakongomani bajya abantu bo mu karere ndumva ivyiyumviro vyabo nkumva biranshimishije. Turakunda kwicara ngaha rero tukaganira tutaravye abarundi gusa n'abandi bose. Ariko rero nk'abarundi twari dukwiye kugira akantu turengejeko, kuko abarundi nibaza yuko
bogura ikindi kintu cose babanje kukibura ngaha kuko je nayo nifuza ko abarundi ngaha bohita muhira mu rugo iwabo bogenda hanze babanje kubura ikintu bakeneye ngaha canke bakatelefona bakabaza niko novyibaza ko ariko vyogenda kandi n'ubu nibaza yuko bamwe na bamwe barabikora ariko abandi hariho abatabikora bivanye nyene n'umuco w'iwacu kuko twebwe indero y'i Burundi bakwereka Uburundi nta na hamwe uba wimiriwe ni Uburundi bwose ni bwawe nta ukubwira ngo hajya ntuzohagendere oya rero na hano twabigize uko babonye noneho ko twagize hano urumva twebwe kugira ngo bona kwibaza ko dufise ibyo kurya bitari vyiza par rapport y'ivy'abazungu ariko je no basaba ko baza bakabanza bakaraba bakabanza bakaraba imbere yuko baza kugura ibyo kurya vyo mu bazungu. Imyaka 10 irenga gato uri muri Amerika, imyaka inirenga umaze gukora iduka, Glorioze yibona hehe nko mu myaka 5 iri imbere? Mu myaka 5 iri imbere je nzoba ndiko nkorera mu ma state yose niyo projet yanje kandi n'ubu twaratanguye jewe turacururiza muri Boston, turacururiza muri New Hampshire, turiko turarondera na Vermont, turiko turayiga hariho umuntu ariko aragerageza ahafate tumuhereza ibifungurwa adandarizeyo distribution detail kugira ngo dukwigwe n'izindi ntara zose zikwigwe twahisemwe gukora iyo distribution yiyongera kuri detail abazokenera duke bazoturonka ariko n'abakenera kugura kuri gros nabo baronke donc nakubwiye intara zitwegereye turiko turakorerayo kandi tuguma tubandanya gushika intara yose uziko irimo abantu bavi wacu hose dushaka tubakorere niyo shingo nico cifuzo cacu. Ego Karumuna uvuze ico kintu ndumva ko uri kuragura sinzi ko umaze kumva abarundi ngo ni community nini cyane bahantu yitwa Rhode Island nshaka no kuzoja kuhagendera bongo banarima cyane bafite imirima myinshi gose bakarima kujya kwiwacu kumbure naho bonyene mushobora kuzohiyumvira mukagira nk'urugendo shure mukaharaba. Yego turiyo turafise iduka rinini ya cyane dukorana turiyo baracuruza ibifungurwa byacu. Urakoze. Hanyuma akajambo wotekerera ko barumviriza n'abazosoma Amujambo Africa nakahe cyane ku bantu bavyi wacu bashobora no kwisuzugura? Jewe no basaba ibintu vyuko boba biyumvira ngo ducuruza ibifungurwa bizimvye cyangwa bihenze bavyikuremwo bamenyereze abana kurya ibifungurwa vy'iwacu kuko bifise akanovera kurusha ibyo kurya vyo ngaha kandi tuba tuvyizeye cane ingene biba vyakozwe gushika bidushikire hano no kuri tuba tuzi neza ko tuko durya imfungurwa nziza rero ni vyiza ko tumenyereza abana bacu natwebwe tukamenyera kubandanya dufungura imfungurwa zacu. Jewe ndi vraiment mu bintu vya nutrition shaka kubikoreramwo cane uranzi yuko tunacuruza n'amasafuri nyuma y'ivyo kurya hari amasafuriya meza yo gutekeramwo abantu kandi ayo masafuriya yari y'abazungu kare twebwe ntibazitwinye baraziduhishije kubera yuko bayabona yuko nta buryo dufise bwo kuzigura ariko rero ubu jewe numva nohamagarira abantu bose biwacu gufungura neza ugafungura ivyo kurya vyizewe bivuye iwanyu
kuko aribyo twarereshejwe n'ibyo twamenyereye guhindura alimentation z'ibintu byiza ku mubiri wacu n'abana bakamenyera vy'iwacu hama bagateka no mu masafuriya meza navyo birakomeye cyane kuko naho twobigura ntiduteke mu masafuriya meza nibaza ko si ikintu kinini tuzoba turiko turarinda umubiri wacu. Egome wotubwira gato kubijanye n'ayo masafuriya ku batayazi ameze gute? Bon, aya masafuriya akozwe muri matiere ya titane, si ibintu binyegejwe, akozwe muri titane. Mbe wiriro turya tuntu tw'utwuma bashira ku menyo y'abana. Iyo baba batakoresha matiere nziza iri approprié ku mubiri wacu, abantu bose baba barapfuye. Ni infection nta masaha 6 bomara bashizemo nka fer. Nukuvuga ibijya byuma badushiramo twavunitse bijya bikozwe muri titane. Umva titane rero ni matiere Imana yashizaho. Niyo yonyine abahinga basanze ihuye n'umubiri w'abantu. Rero twe turiko turigisha abantu kuzikoresha, abantu bariko barakura begeye haruguru baravyumva, ariko abantu bakiri bato nibo bariko baratugora cyane mu kubitahura, ariko nabo bariko barabitahura. Hariho abantu bakiri bato batanguye kuvyinjiramo, nabo bazoca bigisha abandi. Harabagira amakenga ngo zazimvye cyane. Bon, akeza karigura, izo safuriya ntizizimvye kuko zizimvye par rapport yiki. Urumva urashobora kugura amasafuriya makeyi ukayagura zimbutse kuko ari makeyi, niwazobona bikenewe ukazokongera kwa yandi. Si ngombwa rero ngo uje kugura izizimvye ku mwanya umwe. Hama kandi nkuko tugura amamodoka baduhaye amadeni n'amasafuriya nyene, hariho twebwe ico dukora turabigisha, ntawe duhata ngo nazigure. Hariho company rero ijejwe kuzikora, hariho na banki ijejwe kubaha ideni. Kubera ko twarabisavye, twasanze bikenewe yuko abantu biwacu baronka ideni kugira ngo bagura ayo masafuriya. Kandi abaziguze nabo barayishimiye cyane, nta numwe ariko aridoga ngo twamuhaye amasafuriya. Uza kumenya igiciro c'amasafuriya wamaze gutangura kuzikoresha. Ku batabizi umwihariko n'uyuwe, kuko wavuze ko zikozwe muri titane ikaba ija gushusha n'ibiri mu mubiri w'umuntu. Umwihariko n'uyuhe? Ireka amavuta irayagabanya igiriki? Bon, iyo safuriya igiye ku muriro uyitekamwo umwanya muto, hanyuma ishushe nta micafu yitera mu vyo kurya. Ivyo kurya ubiteka ata mavuta, ukabiteka ata munyu, ugasanga ivyo kurya bimeze neza cane. Umva uzitekamwo nta mavuta, nta munyu, mbese nta gacafu na kamwe k'isafuriya y'ama derivé de pétrole yinjira mu bifungurwa. Niyo mpamvu usanga rero biryoshe. Ariko ajya amasafuriya mukoresha twese twari dusanzwe dukoresha, ubudasa bwayo nuko ya micafu kubera isafuriya ishushe, ya micafu yose isafuriya irekuye aca ikigenda hehe mu mfungurwa uri kurateka. Kugira ngo rero wumva ko kugira ngo biryoshe ushoshigeragezo ugashiramwo uturungo two kubiryosha, tumwe twa magi, ugashiramwo n'umunyu, amavuta. Ariko ufise izi safuriya ntibikenewe, kandi ikintu utazi zihisha umwanya muto, ukazitekamo igihe kirekire. Ni safuriya uzosigira n'abana bawe igihe uzoba utakiriho, abana bakazisigira abana babo. Ni generation by generation, izo safuriya zizohoraho, zizokwamaho. Kandi hagize igipfa, kampani zikora iri muri Wisconsin, iri muri Amerika,
kandi ni nayo izicuruza ku isi yose. Ahantu zitaragera ni mu Burundi, nayo mu Bugande barazicuruza, mu Rwanda barazicuruza, no mu Burundi twari dushaka umuntu yozigezayo kuko hariho abantu nabo nyene bashoboye banyene bozigura, ntituraronka umuntu yoza kuzikorerayo. Urakoze cyane kudusigurira. Hanyuma kare wari wavuze ikintu cyo guhanura abantu, dusimbize gato ugomba ngo no mu rwego rw'abashinga ntahe cyane gose ndi umushinga ntahe. Ego udusigurira watiwe ryari? No, haraciye imyaka 2 natiwe kandi nabigiyemo ndabikunda kandi n'uyu munsi ndabikunda. Ego haravuga bati nta mugore yatigwa, byahindutse gute? Bon, abagore baratirwa bafise abagabo, kuko umugabo yatiwe umukera, umugabo yatiwe n'umugore byari automatique yaba yatiwe. Ariko uyu munsi batirwa bose, n'umugore araja habona nawe akatirwa, nawe nyene ararahira. Jewe rero ndi umwe yatiwe atagira umugabo, narafakaye. Hanyuma nyuma yo gufakara ubuzima bwabandanije kurya nyene, ndarera abana, turatandukana n'abana, ndaza hano, ariko nagumye ndi kumwe nabo, twubatse dutandukanye. Hanyuma hageze abavyeyi rero kuraba mutama wanje nakuze yaratiwe, nabona ivyo akora nkabona akora vyiza. Marume nawe niwe yagarukanye uwo muco wo kwatira, ko harageze umwanya birahagarara, haba abantu bitwa abagabo gusa. Niwe yaciye rero abigarukana. Batamuzi gukora umurinde ni Patiri Adriano Nkabona. Niwe yagarukanye umuco wo kwatira. Hama urumva ko ku mpande zose jewe baratira, kwa papa, kwa data nakuze hari abashinga ntahe, ku ruhande rwo kwa mama ntahe ni iwabo. Uravyumva ko kwatirwa kuri jewe banyihweje bo nyene bakabona ndabikwiye. Papa ntiyo kwihenda na marume ngo yihende. Ndibaza ko namwebwe mwovyemera ko ndi umushinga ntahe. Kumbure ndibaza ko mu Barundi bari ngaha n'igihe twatirwa nta wahagaze ngo sinatirwa. Nibaza rero n'uyu munsi nibaza yuko arabanyitura bonyitura. None karumu abantu bashobora kuvuga ati kwatigwa muri Amerika hari za sentare zabigenewe, ati abantu none bazoshwana, umugore n'umugabo bazoshwana baze kwitura urwego rw'abashinga ntahe muri Amerika rutemewe. Bavuga ati ni nk'agahimbo. Urwego rw'abashinga ntahe ruremewe. Iyo rero nico kibazo kihari. Hari abantu bavuga ngo urwego rw'abashinga ntahe ntigwemewe, ariko ruremewe. Impamvu rwemewe nuko ni Burundi baratira izuba riva. Rero tube tureka kwitiranya ibintu. Nta rwego rw'abashinga ntahe rwigeze ruhagara. Uyu munsi baratira ku mugaragaro. Burundi baratira, Canada baratira, Amerika baratira, Belgique baratira. Intahe kandi ifise akamaro ahantu hose igeze. Igihugu kitagira communauté irimwo ukuri, iyo communauté ntizokura. Abamama hama hakenewe abamama. Hama nk'umugabo n'umugore bashwanye, mbega ni kubera iki mwitwa mbega
mwibaza yuko ijya 911 muhamagara iruta abashinga ntaye oya ahubwo ijya ibije kubasamburana gose nimugaruke ku muco w'iwacu kuva kera abantu bashwanye bahamagara abashinga ntahe kandi ahari abashinga ntahe ntabararirwa ariko nimwihereza aba bantu za 911 bajya babitaba ntimusangiye umuco uretse ko mwabinjiyemwo nibaza yuko mwobanza mukabigumiza mu muryango kuko barabatandukanya urazondabira mbega ko babatandukanya mugasubira kuja kuronderana barabatandukanya ariko musubira kuja kuronderana muba mwihaye amaso y'abantu gusa muba mwihaye indimi z'abantu nta kindi nibaza yuko communauté yacu communauté abantu biwacu borondera umushinga ntahabegereye mu gihe wabona hari akabazo na gatoyi kavutse kuko ibibazo biri muri communauté diaspora birengeye kure niyo ibibazo biri wacu twagiye mu bihugu umuco wacu udahuye naho tugeze tunkaca haba ingorane yo gutwara iyo mico itandukanye n'iyiwanyu kandi ukaja kuyigana atari iyiwanyu iraguhitana nuko nabonye ngira ngo rimwe nabonye umushinga ntaye bamutoye bya binye bya communauté mu nama kandi yabyifashemo neza cyane mbega muhora muronka novuga amaka y'ababitura kandi mugakorana nyene nk'urwego rw'abashinga ntahe kandi bigatanga umusaruro cane gose cane nuko abarundi badakunda kuvuga hariho abantu batwitura kandi tukabatunganiriza neza cane nta butungane birirwa barajamwo nta muntu uzogenda kwitura utabanje kumuhereza avance aragusaba 3,500 akakubwira ngene uzoyamuriha canka gusaba n'ibihumbi 10 ariko twebwe tubatunganiriza ku buntu kandi bikagenda neza kandi twaguma tugukurikirana tukubaza ko hari kiriko kiriyongera canke ko hari kirahinduka ariko aba nabo mupfana ry'amafaranga mubaha kubasambura bazobasambura pe sindababesha hama kandi nimwasambuka muzorera abana banyu gute ibintu gashawiri byo gufata ngo uyu munsi wiri ni wafise abana ngo ejo ngo mukawiri ngo ni wafise abana by'ukuri mubone ibi bintu bizobageza hehe twebwe turabiraba tukavuga tuti ngira nuko twamaze kubirengana natwe biba bimeze gutyo mugabo ndakubwiye ukuri mwebwe muriko muriyumvira gusambura ntimuba mwiyumviriye abantu niba wanse umugabo wawe basifu mumushira mu cumba ca wenyene niba wanse umugore wawe nimutandukana umwe afata icumba guyundi afata ikindi cumba kugira ngo agashavu mufitaniye gahere hama musubire mwiyunge mugabo mureke kwihereza agahinga kuri ku nyungu z'abana nimwemere mugumane ku nyungu z'abana nubwo mwoba mwamburanya agashambara mwankanye nubwo je ntashobora kumva impamvu umugore yankana n'umugabo je ntavyo numva no muba mwafatanye muvyumvikaniye atagahato umuntu gasinya ukarahira irya ndahiro rero n'imbere y'Imana muzoyibazwa twarabonye nko muri za DC naho nyene bagiye kugira kwatira uribaza ko hari communauté z'abarundi ko abarundi nabo nyene bari mu bantu bariko baragwira muri Amerika uko imyaka igenda turahavyarira haba ibiyongera baje mu buryo butandukanye uribaza uko urwego rw'abashinga ntahe rukura mu ma state atandukanye ko ariko bishobora gutuma
amatati cyane cyane ayarimwo nk'ingo zivana, reka dufatire kuri ico, ashobora novuga gutorerwa umuti mu mutuzo cane. Intumbero niyo yo kugwiza abashinga ntahe mu state yose kugira ngo baze barasokamwo amazi aho bitameze neza. Nakubwiye ko ahari abashinga ntahe ntabara rihagwa, umushinga ntahe umwituye nukuri ibibazo bimwe bimwe birakemuka, birarusha kuja mu butungane kuko uronka aranakuruhura, arakuruhura ku mutima, akakukuramo ubwo buremere, akakumvisha ko ari ikintu gisanzwe, ucanamwo n'ibisanzwe, ikibi n'uguherayo. Intara zose rero nizashobora kuronka abashinga ntahe, Uburundi buzoba bugize umugisha, tuzovyarira Uburundi kuko aba bana naho tubavyarira ngaha tuguma tubita Burundi bw'ejo, tubavyarira hano bakitwa abanyamerika, ariko murakomeza kubabikamwo ibanga ko aribo Barundi b'ejo, kuko kiriya gihugu ntitwogiheba, no. Aho kwa so na kwa sokuru ni ikintu umwana adashobora kuba yokwibagira. N'ubu nubwo muba tudafise uburenganzira bwo kujayo, no kubibigisha mukabereka ikarata y'Uburundi ya kera n'iyubu, mukabereka ngene bigenda bihindagurika, ariko ntitwohaheba, ni wacu, niho tubitse ubuntu bwacu, ni kwivomo ugenda ukavoma ivyo umutima wawe ukeneye. Gloriose Karumuna, urakoze kuri kino kiganiro uhaye Amujambo Africa. Murakoze namwe wiri. Mwakoze cyane mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro Wiriwe Maine cyo kuri uyu w'Imana. Duhana isango y'ubutaha. Mwagishirijwe na Eloge Burikaneza na rumusangira ngendo wanyu. Ndabashimiye cyane. Ndabifurije kuroranirwa mu byanyu no mu banyu. Reka nifurize kandi abanyamerika bose hamwe n'ababa muri Amerika isabukuru nziza yo kwikukira y'imyaka 249 kuva Amerika yikukiye hari kuwa 4 Mukakaro canke ukwezi kw'indwi 1776. Murakarama. Your young boys and girls, stop the lies, stop the violence, we want an Africa for